woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro Gaburira Umutima, wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane cya 5. Abonye iryo shengero aduga umusozi. Amaze kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Ahera ko aravuga, arabigisha ati: harahiriwe aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Harahiriwe abatuntuye, kuko aribo bazokwirugwa. Harahiriwe abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Harahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Harahiriwe abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Harahiriwe abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Harahiriwe ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Harahiriwe abahamwa bahoga ukugororoka, kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe, muhimbarwe, kuko impera zanyu ari nyinshi mwijuru, kuko ariko bahama bavugishwa n'Imana ba mbere. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe ubu kiryoshwa n'igiki? Ntacu ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe mu itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodomeka itara ngo baryubike kw'igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereza abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bashemagize So wo mwijuru. Ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri, ijuru n'isi bikiriho nta n'akadome na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe, gushitsaho byose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi, akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uwuyitondera akayigisha, uwowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu ni kutaruta uko abahinga b'ivyanditswe n'uko abafarisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azoshavurira umuvukanyi wiwe azoba ashikiwe no gushigwa imbere y'intahe. Uzotuka umuvukanyi wiwe ngo wakijujuwe, azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzomutuka ati wagipfuwe, azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro, ukahibukira ko hari ico upfa na mugenzawe, usiga ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanza ugenda utunganye na mugenzawe, uca ugaruka ushikana ishikanwa ryawe. Uzure vuba n'uwukurega mukiri mu nzira, uwukurega ntagushikiriza umucamanza, umucamanza akaguha umusoda, ugashigwa mw'ibohero. Ndakubwira ukuri yuko utazohava na gatoya utishuye n'imeya ry'imperera. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwifuza, aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe.
ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore uritekure, vyokubera vyiza gupfa ijisho ryawe rimwe, hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu. N'ukuboko kwawe kw'iburyo nikwagutsitaza uguca igikonjo ugitekure, vyokubera vyiza gupfa urugingo rwawe rumwe, hako umubiri wawe wose woja muri Gehinomu. Kandi vyaravuzwe, umuntu wese yirukana umugore wiwe namuha ikete ryo kuvavanura. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanishije, kandi uwuzorongora uwahukanye azoba asambanye. Mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze, ariko uzokorera Uhoraho ivyo wamusezeraniye. Ariko jeho ndababwire, ntukarahire namba, nturahire ijuru, kuko ari intebe y'Imana, canke isi, kuko ariyo ndava y'ibirenge vyayo, canke Yerusalemu, kuko ari umugwa w'umwami ahambaye. Nturahire umutwe wawe, kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke ngo kirabure. Ariko ijambo ryanyu ribe ego, ego, oya, oya, ikirenze ivyo kiva kuri wa mubi. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo ijisho rihogwa irindi n'iryinyo rihogwa irindi. Ariko jeho ndababwire, ntimurwanye umunyakibi. Ugukubise urushi mu musaya w'iburyo umuhindukirize n'uwundi. Umuntu niyagomba kukuburanya ngo akunyage ikanzu, umuhebere n'umutamana. Ugufata ngo umurenze umusozi umwe, umurenze n'uwa kabiri. Ugusaba umuhe, ugomba kumugurana ntumutere ibitugu. Mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde umubanyi wanyu, mwanka umwansi wanyu. Ariko jeho ndababwire, mukunde abansi banyu, musabire ababahama, kugira ngo mube abana ba So wo mw'ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, kandi ahimbura abagororotsi n'abagabitanya. Nimwakunda ababakunda, muri n'imperaki. Mbega abatoza kori bo siko bagira? Nimwaramukanya n'injuti zanyu gusa, abandi muzoba mubarusha iki? Abanyamahanga bo siko bagira? Mwebwe nimuba intungane, nk'uko So wo mw'ijuru ari intungane. Matayo ikigabane cya 6. Mwirinde ntimugakorera ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo, ntimuzogira impera kuri So wo mw'ijuru. Niwagira ubuntu, ntuzovugisha inzumbeti imbere yawe, nk'uko indyarya zikora mu nsengero z'Abayuda no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu, ntumenyeshe ukubamfu kwawe icukuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho, kandi So abona ibihishijwe azoguhera. Iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu nsengero z'Abayuda no mu mayira abiri, ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho, iyo usenga, uje haruguru mu nzu yawe, wugare umwango, usenge saba mu mpisho, kandi So akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga, ntimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Ntimuzose nabo, kuko sazi ivyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi, utubabarire ibicumuro vyacu, nk'uko natwe tubibabarira abaducumuyeko. Kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi. Kuko ubwami, ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe ibihe bidashira.
Amina. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mwijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Kandi iyo mwisonzesha, ntimwijigwe nk'uko za ndyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho, niwisonzesha, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, ngo ntubonwe n'abantu ko wisonzesheje, ariko ubonwe na so aba mu mpisho, kandi so abona ibyo mu mpisho azoguhera. Ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'ingese bibumara, n'ibisuma bikimba bikabwiba. Ariko mwirundanirize ubutunzi mw'ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho umutima wawe uzoba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Ariko ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose uba uri n'umwiza. Nuko wa muco uba muri wewe, woramuka ubaye umwiza, uwo mwiza wongana ute? Ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira nti, ntimukaganyira amagara yanyu ku byo muzorya canke ku byo muzonywa, canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya, canke umubiri nturuta imyambaro? Nimurabe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mwijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ni kuki mwiganyira ku vyerekeye impuzu? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashagije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi ityo, biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe ab'ukwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka. Ariko so wo mwijuru arazi ko ibyo byose mubikena. Ariko mubanze mwitwaririke ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ku vyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.